yavuga ati ni gute abarundi baba mu mahanga tuzomenyekana, n'ibindi yabandanirije ko. Murakoze kumpa akanya, na jewe nagira mbanze nshimire abafashe amajambo bose bagira ibyo bashikirije babaza umuco kuri kina kiriya, mpereye kuri Monsieur Japhet la Gentil ikibazo cya mbere yagitumbereje kuri twese, avuga ati no kubajejwe diaspora nabo nyene ndafise icyo ndababaza, harigeze kuba de petit blocage mu bijanye n'imigenderanire hamwe na diaspora, mbega constitution y'u Burundi ihi kibanza kihe diaspora? Bo ico no banza kubamenyesha nuko diaspora burundaise mwiyumve ko muri abarundi, mwiyumve yuko constitution y'u Burundi ivuza abarundi na mwebwe ntimuba musigaye inyuma. Hama ico ntemeranya nico mwavuze muvuga muti terega twebwe ntituzwi. Murazwi kubera iyi politike iriho kandi yemejwe na leta y'u Burundi. Murazi ko leta y'u Burundi iyi politike yaraciye mu nama shikiranganje iremeza ibiri muri iyi politike, ivyo gukorana n'aba diaspora. Rero ico ni kimenyetso ca mbere cuko leta y'u Burundi ibemera kandi ibazi, nikimenyamenya. Mbega nyene icubahiro mbona yo haguruka akaza kwirigwana mu biteramo turi kumwe n'aba diaspora atabemera atarokonesa ko muhari, yobahamagarira kuza guterera mu iterambere nk'ubutunzi afise buri mu mahanga mu bihugu bitandukanye mutazwi. Ico rero nagira ngo tubanze tucumvikane ko nimba muri constitution y'u Burundi atahantu bavuga vyiharije bavuge article ivuga diaspora, mugabo mwumve yuko bavuze abarundi mwese muba murimwo. Ico nuko no cishura arico hinyanyugwa kugira ngo diaspora ishigwe ko akatuzo. Murumva yuko guhindura constitution si kintu umuntu asaba gutyo ngo kice kiba. Burya kugira constitution ihinduke si kintu kiza gutyo, haba hariho imvo nini cyane ituma hagira ico hinyanyugwa muri constitution. Rero bikimeze uku mwiyumve yuko muri abarundi cyo kimwe n'umurundi ari hano mu gihugu. Kanatsinda turafise amategeko agenga abarundi atugenga twese na mwebwe nyene muba muri mu mahanga. Yabandanije avuga ku bijanye na structure za diaspora. Kuri iki ego ndemeza neza yuko ukuntu diaspora itunganywa usanga bigenda birahindagurika bivanye n'indongozi zihari. Kuri iki naco no kivuga ko iki novuga nti indongozi zijaho ziza zifise imbono runaka. Indongozi ije muri diaspora ikaza ifise imbono runaka ishaka gushika ko, kenshi baca batunganya iyo mbono ingene boyishikako. Naho rero uca usanga nkumbure izi ndongozi ziriho zishatse gushika ku mbono zifise kuri diaspora, bashobora gushiraho structure itandukanye n'iyindi yari ihari. Nkumbure structure yari ihari itandukanye n'iyuwundi yakorerako. Ariko nkuko mwabishikirije
ni vyiza yuko iyo structure yobaho ikamenyekana kugira ngo naho hojaho ibindi vyo guhinyanyura canke vyo kuryohora bikaza vyisunze ini structure izwi. Ico ndagishigikiye, nimba twovuga ati structure izobigizwe n'urwego n'uru narujya n'urundi, ivyo bikaba bizwi. Mugabo à l'interne harashobora kujaho n'izindi structure, mugabo hakaba hariho structure yisungwa nimba hageze kujaho inzego bakamenya ati urwego rusanzwe ruzwi. Nibaza ko madame aza kugira ico bivuze ko, kuko ndazi ko hari ibikorwa barimwo vyo gutunganya ingene diaspora yo bitunganijwe, ngira ngo araza kugira ico kivuze ko. Ugira kabiri yantumbereje ko ikibazo n'uwitwa Remy Nirera arongoye diaspora muri Australia. Ivyo numvise yashikirije nibijanye no gufasha abatashe bifuje kuza kurangurira imigambi mu gihugu. Akavuga ati mwogerageza mukorosha, ati kubera hamwe mwovuga ati umuntu abasanzwe ari muri ico gihugu, hariho kuba uri muri ico gihugu, ariko hariho ordonnance dukorerako. Nibaza ko harimo nyene ukorosha, bavuze ati umwaka umwe uwo muntu niburi yanditswe mu buserukizi. Aha rero twafashe umwaka umwe muri ordonnance. Uyo mwaka ahubwo nibaza ko hagiyemo no korosha, kuko kuba uri mu gihugu ukaba waramaze kwiyubaka hamukavuga uti haragezaho nogenda kugira ngo nkore imigambi. Je ndumva ko umwaka umwe ushitse mu gihugu hariho kubanza kuhamenyera, hariho kubanza kuba en ordre n'ico gihugu. Je numva gufata ingingo yo gusubira inyuma mu kiringo c'imbere y'umwaka aho iba ari nka exception, kuko turumva abantu amaze imyaka 40 ingahe mu gihugu, amaze imyaka 10 n'ingahe. Ni urumva rero umuntu avuga ati mwafatiye ku mwaka umwe taho timwosubira mukagabanya. Aha simbona ko twosubira tukagabanya, kuko muri ico gihe ni vya bindi nyene tusanga hari habaca bashaka kuvyungukiramwo. Nimba agiye akamara amezi 3 gaca avuga ati jewe rero ubu ndi mu diaspora ndatashe. Murumva ko ivyo bintu bigoye kumenya ko umuntu yahagurutse amaze amezi 3 ahantu canke amezi 5 agaca avuga ati jewe ubu ndagize retour definitif na mu diaspora. Murumva ko ni vya bindi tuvuga ko hatarajaho statut izo kwerekana neza kuba considéré comme diaspora ibiba bikwijwe nibihe. Kuri ico nibaza ko cumvikana. Iyi si condition iremereye kuba umaze kumara umwaka kandi ukimenyekanisha, cyane cyane kwimenyekanisha, kuko ivyo birashobora kuzotesha utwo turusho abatari bake. Mukiraho twaba twibagirwa umwe ashaka kwintervena kuri diaspora, nawe ngira ngo arashobora kugacishamwo imbere yuko tuja ku bibazo byaciye bibandanya, nkumbure bihava byishugwa ukundi. Kibazo ni cakindi ngende bari bavuze ati hariho besoin de la structure de la diaspora pour diminuer des divergences, na cyane buri gihe hatowe indongozi zayo. Ariko kandi ari kibazo mwabajijwe, kubera iki muza ngaha mudahasomye la politique nationale de la diaspora? Kubera iki la diaspora? Muza benshi byumvikana ko mutasomye no politique nationale de la diaspora. Jambo ni gwaye. Murakoze kunsubiza ijambo. Mu kwishura
mubaha Japhet Rujanti yatanguje diaspora nagenda mushimire kandi niwe yatanze umushinge yayitagije muri 2008 kandi bazaye ko mu ndongozi twari kumwe muri 2008 ko j'étais chargé de la communication yakoze igikorwa kigoye cyane kugira amenye ibihuga bararundi bariyo byari bigoye cyane hama ndibuka yuko ivyerekeye vya secretary karavuga kirumvikana neza cyane muga numvise umenga udutwaye muri diaspora directrice muba ambassadeur Salomo yavuze neza imigambi yazanye yari myiza y'intango ariko turiko turubaka izindi nzego habintu tugerageza guhinyanyura kugira haba karusho muri ivyo rero vyerekeye organisation ya diaspora ngira mwarabonye ko twebwe uyu mwaka indongozi za diaspora uyirongoye kugira gira organisation yavuze ejo muri discours yafashe ingendo nyinshi arashikira abarundi arakora n'abambasaderi batari bakeyi yahereye muri Kenya arakoranya abarundi batari inzego aragenda muri Tanzania abikora neza yaragiye mu Bubirigi naho nyene ugana n'abarundi yaragiye muri Australia arabakoranya turagira n'amanama baritorera indongozi no muri Amerika ahatumbereye hari hagoye ko abantu begerana abanyamerika baragiye hamwe baja hamwe urasora n'imbabazi bitagenze neza beshi bari ngaha turiko turubaka ni contributive yakoze kera yagira nomination twabikunze muga twagovye kwihinyanyura twe turabashikira mu bihugu birimo iyo ni intango turacabandanya siwe gusa hano abandi bari mu ndongozo bari kubadufasha bashoye twahaye akarera tubujejwe Europe ujejwe Afrika je nkura keshi no ari muri Afrika organisation muri Afrika je mba muri Gabon nogiye kivuga hama ikindi no mushimira twoshimira ngo zishasha twege twafashe kugira tubatware tuwavuze duti kugira sigicira imere neza reka dukreye un comité de sages dushiremo abatwe diaspora jito muna atwegere hano hantu turamushizemo kandi amategeko twayemeje turi kumwe turashiramo Eric ntiyashoye kwaboneka vuze yuko yafatiriwe turashiramo abahumure ngira murabona yuko ari omesero filindani ikindi twahinyanyuye kindi muri diaspora twagize ko dushoboye kose kugira ibintu bihinduke kera wasanga diaspora gizwe keshi n'ubwoko bumwe ugasanga turinga bandi ntibari bariho present ikindi naco imigambwe wari umugabo ko butegetsi gusaje muri diaspora twoze duti ya diaspora yacu ni diaspora idasinzira yunze ubumwe nibikogwa aharo tubanda yavye bikogwa Rujanti yatangura ko turabikurikira kugira turabe ingene umugambe uteza imbere igihugu cacu yogenda neza nivyo turimo twaravuze duti rero mu nzego zacu hajamo imigambwe yose ico twipfuza ubwoko bwose ico twifuza gusa n'umurundi akunda igihugu ateza imbere igihugu ciwe camwibarutse hama ico gituma abasaje impande yacu nonye narimo ikizotugora azongera dufashije muri Assemblée Générale tubinyanyure sinzi ko nogira ko niyishura ikibazo cha madame yabacu diaspora nayo nyene murazi muri diaspora dusoma groupe menshi harigiye haza ibintu biri informel utazi utabajijwe bije mu banki twatuzi kuko ndibaza yuko utwa diaspora mu basamo ndayiragije nta musa aravuga atigira muri banki ni canke jewe je komite executive nibaza yuko rimwe twazire imeze muga erahezo yibaza ko ibibazo je muri diaspora bituraba muga rimwe badusangaje no guhanuza hama muga turemera yuko tuzogereza guhindura bivanye n'impaturo nkaje no hino turi ngaho bya tubumvirize kugira ibikorwa bigende neza icerekeye inyubako ya diaspora kontra yaraheze kontra maze guhera turimuka nico gituma twagize umwihera la retraite y'indongozi kugira turabe ngiye twenyenyura bishasha bive n'imigambi yacu nibaza yuko nogeza ngaho murakozi